Ikilometero hagati y'ibibanza vy'amasengesho bibiri hagati mu gihugu n'imetero 500 mu gisagara ni bimwe muri bishasha mu gisata c'amadini mu Burundi. Vyavuye mw'itegeko rigiye kugenga amadini n'amasengero mu gihugu. Iryo tegeko ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu 2022 rizotangura kuja mu ngiro kuva itariki 16 z'uku kwezi kw'icenda 2024. Ivy'itegeko rishasha rigenga amashengero nivyo tuza kuyaga ko mu nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko mumeze neza. Muri iryo tegeko harimo bishasha twashimye kubasangiza. Nta kibanza c'isengesho kizosubira kuba mu mashure canke mu bibanza vy'imanza. Ishengero ryose rizotegerezwa kuba rifise ikibanza caryo bwite co gusengeramo. Mu gihugu hagati hategerezwa kuba hari kilometero cose hagati y'ibibanza vy'amasengesho bibiri. Imetero 500 mu gisagara nkuko twabibabwiye mu ntango. Abari mu nzego zirongoye urushengero bafise manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa. Iyo myaka 5 iheze hategerezwa gutunganywa amatora. Bitagenze uko ubushikiranganje buzoca bufata ico kibazo mu minwe kugira ngo amategeko yubahirizwe. Ikindi nuko userukira urushengero ku rwego rw'igihugu n'icegera ciwe bategerezwa kuba bafise impapuro z'umutsindo za kaminuza, bakabwirizwa kuba bafise imyaka ishika 30. Ishengero ryose ritegerezwa gutanga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati icegeranyo c'ibizokorwa buri myaka 5 plan d'action. Kandi urushengero rwose rubwirizwa kuba rwatanze buri tariki 30 z'ukwezi kwa Nyakanga icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uburangiye. Muri ico cegeranyo hazoba harimo amafaranga yinjijwe hamwe n'ico yakoze, impapuro za banki zivyemeza, amazu n'ibindi bikoresho ishengero rifise. Ikindi gishasha nuko ishengero rizoronka imfashanyo canke ingabire mva mahanga ritegerezwa guca ribimenyesha ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, amahera nayo ace mu banki nkuru. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Ihiganwa yangabire 2024 ryarasozerewe hirya y'ejo ku wa gatandatu heze kuri jardin public. Mu baririmbyi 8 bahiganywe, jury imaze gutanga amanota, batatu ba mbere barahawe agashiruka bute. Wa mbere yabaye Chris Inyas Mugabe batazira Sas the Great yatahukanye imiliyoni 7 z'amarundi. Wa kabiri aba Aimé Marie Consolatrice Ngendakumana yaronse miliyoni 5 z'amarundi. Wa gatatu nawe yabaye Fiston Ndikumana aronka miliyoni 2 z'amarundi. Anais Niragira yaserukiye abari muri jury yabwiye abahiganwa ati mwese muri nyenyeri zaka mufise ingabire zitesa. Intamba mu rugamba zaraye zifasha urugendo ruzishikara muri Malawi aho zigiye gukina inkino zo gukurakuranamwo mu ntumbero yo kuronka itike yo gukina CAN 2025. Urukino rwa mbere Uburundi buzokina na Malawi itariki 5 Nyakanga 2024. Uburundi nibwo buzokwakira Senegal ariko ruzobera muri Malawi nyene kubera Uburundi atakibuga mpuzamakungu bufise. Hagiye gutanguzwa ubuhinga bwo gutanga igitoro habanjwe kwandikwa imodoka zikironswa ku buhinga bwa mudasobwa. Ubwo buhinga buzotangura kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 3 Nyakanga. Intumbero ikaba ari iyo kugabanya akajagari kahora kibonekeza mu itangwa ry'ibitoro. Ngo wasanga umuduga unywa igitoro ubwo nyene bene umuduga bagaca bakigurisha mu kinywabi, bagaca basubira kuja gutonda ku mastation, bagasubira kunywesha. Ubwo buhinga ngo buzofasha kandi bene amastation kubona neza igitoro bajeje abagera ingene cagurishijwe. Vyatangajwe kuri uyu wa mbere Nyakanga 2024 n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu Dr Ibrahim Uwizeye. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Eris News. Ahanje tuzosubira ejo.